bo je nibaza yuko leta ya Kinshasa ishobora kuba yarashizemwe amafaranga oya ntago ari ishobora niko byo biragaragara ariko kandi na YouTube iyo uri kurayiraba nayo komportema ibifatamwo sinziza YouTube ni n'amarobo n'amarobo d'accord mugabo irobo ikora ico bayitamitse yego siyo yimagina ngo ura program yego YouTube rero kugira ngo ikorane na munyafrika neza yego yari ikwiye kwifata nk'umucuruza ubwo umucuruza nawe nyene atari wari wese nk'umushinwa kuko umucuruzi w'umushinwa ashize ku isoko ikintu ivyo ntuza kumubwira ngo amafaranga azanye umuzungu ntumubwira ngo amafaranga avuye he numubwira ngo inkoho bakoze ngo zije kugugwa n'ibiroberi ivyo umushinwa ntibimuraba udashoboye gukontorora ivyawe tampi yego ico ndabivugiye niki nuko bazosanga hari clientele yatakaye nyinshi y'abantu bavuga ibintu vya Congo na Afrika ururimi rw'ikinyarwanda ofete biboneka yuko Chisekedi yashoye amafaranga kuri Cano yose ivuga ururimi rw'ikinyarwanda exactement kubera ko nureba ayo hanze bivuga mu rurimi rw'igifaransa kandi zirahari ariko bivuga yuko yavuze ko ngo abavuga mu rurimi rw'igifaransa nabi kibazo cyabo nuko Chisekedi tobishoramwe amafaranga kuri derezo arazi ko ubwa mbere cya gifaransa kitumvwa n'abantu benshi bo muri aka karere ico ni cyambere cya kabiri arazi yuko batobimwemerera kuko nabo baba bakeneye kumenya des informations ziva sur terre aba bakoresha ururimi rw'igifaransa kandi aribo bafise ububasha bwo gutegeka YouTube yego nivyo bibiri rero squat ije uko mbibona kugira ngo YouTube ibone yuko amazi atakiri yayandi nuko hoboneka yindi ntuzeye yindi eko competitor wayo squat wo mu Rusiya canke wo mushinwa canke w'ikindi gihugu cyose kiri capable yo kubikora nakunze none se sivyo rabuye oya nukubera ko nyine nabonye abantu benshi batabyemera ngo ibyo bintu sukuri ngizi nizi bavuga Cano nyinshi ngo none se zo nizi ubwo ugye M23 kugira ngo ntuzeye ubuseruko bwa Congo bubi igihugu narirya ariko aranka ibiganiro kuko kuja mu biganiro byotuma ubuseruko butaba igihugu ahubwo buba federe muga please yanka ibiganiro please asunikira ubuseruko bwa Congo kuba igihugu nakomeze rero ivyo byose rega biri mu ntuzeye mu nzira yo gusunika ngo ubuseruko butere bwigenga completely kuri jewe rero ariko izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage Kia Niro Kia Sorento Kia K5 Kia K7 Toyota Prius Toyota Camry Toyota RAV4 Toyota Corolla Altis Toyota Vios na Toyota Yaris aha ntibigusaba kumena banki wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wana basanga inyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Bakunze bacu turabasuje aho murereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukurikira ibiganiro byacu umunsi kundi turashimira cyane ndetse mukomeze mukore subscribe kuri Gasaro News no kuri mugiye kugira ibihumbi 30 biburaho abantu bake cyane kandi turashimiye cyane ko mukomeje kudutera inkunga mu byumweru bibiri turabona ibintu bikomeje kuba amahoro. Rabini turi kumwe n'umuntu wacu n'umuntu wanyu nzi neza ko ari umusangwa hano ndetse nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo bya Rabi. Sabwe Umeze ute? Imvura yaguye kabisa ibintu ewana iguye mu mutwe no mu mufuko no mwibarabara hose bayaguye. Uyu munsi yaguye imvura se none Rabi. Ariko yaguye amasaha arenga 12. Yaguye ejo imvura nyinshi cyane kabisa ejo gukora byabaye ibibazo cyane ibiganiro. Ariko imvura nayo n'umugisha gaburi. Imvura n'umugisha kabisa. Usivye ko hari aho yonona bintu. Hari nkaho numvise bavuga ko amazu ashobora kuba yaragurutse. Yego. Ariko urumva byose
bifatanije kutuzanira umugisha yego n'umugisha twari tumaze iminsi tutabonana ibintu byagenze neza uri muzima ndi muzima nuko nyine nubwo ngewe iyo ikirere gihindutse nyine sha tujuru urabizi imita ndwara icyo twakita gripe abantu uri muri bamwe bakuze ku miti nk'uko za kijambere nk'uko za kijambere sharabi bana uranutse mu bwenge pe ubundi abantu ngira ngo jewe urazi ko dusanzwe tuzinanye urazi ko nemera bibiliya ukuntu muri bibiliya hari ahantu havuga ngo none rero kw'icaha kije mu isi abantu bakiha gukora ibyaha iminsi yo kubaho y'abantu yagiye iragabanuka tukabona ko hari ababayeho imyaka 900 bigakoroka ku 700 bigakoroka kugeza ku 100 ndabona rero ubu tugiye kuzoshikaho tuzosanga esperance de vie ari nk'imyaka nka 15 utivye ndabivugiye iki ndabivugiye ko abantu bavuka ubusanga bavuka bafise ingwara utiyumvisha ndabikuye kuri ivyo uvuze vya gripe yego usanga umwana haravutse avukanye mu gikaraza harasamye umutwe ntufunze ibintu nk'ivyo yego ariko izo ngwara kera urazi ko zitabaho rero biboneka yuko ari ya misi yagiye igabanuka nama nibaza ku muhero w'isi bavuga ngo isi ngo izovaho izorangira uvuze isi uvuze abantu yego none nimba abantu hazogeraho esperance de vie zo bari nk'imyaka 15 umuntu ataranashobora no kuvyara n'umwana n'umwe ntumva ko isi izobirangiye yego nyine irashobora kwirangiza ubwayo naho hatoza ico kintu bita umuhero kikubika isi abantu barashobora kurangira ko esperance de vie nimba iri kwiramanuka hari ibihugu bimwe bageze kuri 45 wari ubiziho 45 aha no kuvuga nka jewe mba nagurutse mba nagiye cyumvikana uko bizogenda biragabanuka hazogera igihe aho umuntu adashika habyara n'umwana n'umwe yego urumva isi izobirangiye yego Rabi ndashaka no duhere kuri iki kintu kandi uraza kubimfashamo kuko nabonye abantu benshi bakitubazaho ari nayo mpamvu nifuza ko twakiganiraho akanya gato cyane nagiye mbona abantu benshi bambwira bati ese ko tubona umunsi ku wundi amacano agenda avaho ati bivuga yuko na Congo Tsekedi yamenyemo amafaranga ate se bishatse kuvuga yuko content za 23 ati mutazongera kuzitubwira kandi n'ubu yego turi kuzivuga je nibaza yuko leta ya Kinshasa ishobora kuba yarashizemwe amafaranga oya ntago ari ishobora niko byo biragaragara ariko kandi na YouTube iyo uri kurayiraba nayo komportema ibifatamwo sinziza YouTube ni n'amarobo n'amarobo dakora mugabo irobo ikora ico bayitamitse yego siyo yimagina ngo ura program yego YouTube rero kugira ngo ikorane na munyafrika neza yego yari ikwiye kwifata nk'umucuruza ubwo umucuruza nawe nyene atari wari wese nk'umushinwa kuko umucuruzi w'umushinwa ashize ku isoko ikintu ivyo ntuza kumubwira ngo amafaranga azanye umuzungu ntumubwira ngo amafaranga avuye he ntumubwira ngo inkoho bakoze ngo zije kugugwa n'ibiroberi ivyo umushinwa ntibimuraba udashoboye gukontorora ivyawe tampi yego ico ndabivugiye niki nuko bazosanga hari clientele yatakaye nyinshi y'abantu bavuga ibintu vya Congo na Afrika ngo ndanakubwire n'ikintu utaruzi yego bugi iyo wihaye kuvuga Ukraine n'Uburusiya yego ukandika cyangwa ukavuga hariho ama precaution baguhereza bakakubwira ngo ibintu vyemerewe ngo ibi canke mu kugira bakwereke noneho yuko bakudekuraje ugasanga kuri AdSense yawe kumbura gahembo ntaho gasana n'ibindi biganiro ba wakoze kugira bakudemoralize bakudekuraje ntuvuge biriya bintu rero bon certes ko ibi bihugu vya rutura ari navyo bifise YouTube mu minwe bishoramwo agatubutse bishoramwo agatubutse kandi bigatera n'igitsure tube tubivuga
Yego. ariko YouTube yari ikwiye gukora nk'umudandaza pe bakayiha libertinage yo gucuruza uko ivyumva Yego. sino bazohava basanga igice cya Afrika hari abantu bazinutswe YouTube kuyikoresha ikindi no kubitira akagohe abashinwa nibo mbona baciye ubwenge urabona hari Google abashinwa bakoze iyi wabikorana n'aya matelefone ya za Motorola nabo bari bakwiye gushiraho urundi rubuga rw'icururizo ruza kukonkiranza YouTube erega ubwiza bw'inka no kubimwe cyane YouTube iri kwitwiyemera ko kuri ibi byose kuko ari novuga ngo ari niyo ntuze yimwe nigo rucuruza bwo kuri bwo kuri social media rukazi ku mbuga ngurukana bumenyi nka Instagram urabona hari ivyidashobora YouTube ishobora nka TikTok hari ivyidashobora ntuze YouTube ishoboye yego abashinwa rero bari bakwiye gukanguka canka abarusiya bagashiraho ikindi kiza gukonkiransa YouTube igahita ibona yuko nayo iri mu isoko gihiganwa aha amanyama yocahera ariko reka nkubwire Rabi icyo uvuze ni ukuri kuko nagiye mbona abantu benshi mu bitekerezo bavuga bati ari ibyo rero YouTube nta business yabiyirimo ati umuntu agiye abyuka mu gitondo akaba yakuripotinga ntubashe kuba wakisobana mu buryo bumwe kuko already reka tubivuge byari bigaragaye ko umugabo witwa Mwanafunzi uramuzi ndamuzi channel already yamaze kuba terminated we noneho yaragiye burundu nta nubwo ayibona ku murongo wa YouTube iyumvire uravye nk'ubusesenguzi bw'ubwenge yakora pe tuvuganye ukuri tubwizanye ukuri kandi dodekote nta hantu uvuga ngo warabugamiye yes ariko kubera ko Sekeda avuga ati aba bantu bavuga ati M23 yafashe utuduce kimwe nuko ari tukareba ese YouTube bamugana kukitareba ngo Rabini yanenze M23 ku ruhande rumwe ahubwo bakareba Sekeda ati kugira ngo aba bantu dukorane nuko mubanza kunkiza amacano ofete yo mu Rwanda ivuga ururimi rw'ikinyarwanda ofete biboneka yuko Chisekedi yashoye amafaranga kuri Cano yose ivuga ururimi rw'ikinyarwanda exactement kubera ko nureba ayo hanze rabivuga mu rurimi rw'igifaransa kandi zirahari ariko bivuga yuko yavuze ko ngo abavuga mu rurimi rw'igifaransa nabi kibazo cyabo nuko Chisekedi tobishoramwe amafaranga ku ruderezo arazi ko ubwa mbere cya gifaransa kitumvwa n'abantu benshi bo muri aka karere ico ni cyambere cya kabiri arazi yuko batobimwemerera kuko nabo baba bakeneye kumenya des informations ziva seritere aba bakoresha ururimi rw'igifaransa kandi aribo bafise ububasha bwo gutegeka YouTube yego nivyo bibiri rero squat ije uko mbibona kugira ngo YouTube ibone yuko amazi atakiri yayandi nuko hoboneka yindi ntuzeye yindi eko competitor wayo squat wo mu Rusiya canke wo mushinwa canke w'ikindi gihugu cyose kiri capable yo kubikora mugabo kikaza cyo cari kida ari urudandazwa aho bakiri wariwe ivyaro byose nka kuri TikTok canke kuri Facebook canke kuri hehe urabona ko bakira ibintu byose uri kuraraba yego bakabikora uko ikindi naco natwe turakwiye kwijukira izindi mbuga nkoranyambaga tukereka YouTube ko ara busanse ya YouTube umuntu ashobora kubananya akora kuko nka Facebook je nabonye ushira ko ivyo ari byo byose kandi Facebook ku bantu bazi ingene bikorwa nayo irahemba kujya kwa omeme pied d'égalité na YouTube Instagram TikTok zido suite umuntu akereka YouTube yuko ala usanze ya YouTube umuntu ashobora kubaho ashobora kubandanya adifiza les informations zari zikwiye dayere nka Facebook n'uvuze agatelefone gato yara parvena kuraba Facebook gusumba YouTube ariko YouTube so ari we wese ayiraba sore wese ibiri rero ashobora gusanga YouTube ishobora gusanga muri aka karere itahiye amafaranga ya Chisekedi umunsi Chisekedi azoba atari capable yo kuyiha ikisanga nayo ariko ni ikibazo Rabi kuko usanga wa mugani Cano zo mu Rwanda nizo zikomeje kuvaho nyinshi cyane umunsi kuwundi yego kuko kubera ko nyine Cano zacu ari z'abanyarwanda yego ariko urumva ni ikibazo niba Tshisekedi avuga ati mama 23 n'abanyarwanda ati n'abanyamakuru mugomba kugira iki mugomba kubahana igihano bakakibona amacano yabo akavamo sikundi ariko ikindi kibazo nuko YouTube atamasezerano ifitaniye na leta y'u Rwanda sino leta yari kubishita bijamwe muga kubera atamasezerano bafitaniye izo nkuru ndazizi yuko atamasezerano bafitaniye atari umufatanya bikorwa wa leta y'u Rwanda sino leta yari ukaba yabyinjiyemo yego
nico kibazo kumbura aba YouTuber bo mu Rwanda mugiye kugira kuko urumva nta YouTube bese umufatanya bikorwa wa leta y'u Rwanda. Ngayo nguko rero nyine mujye mudukurikira kuri Gasaro News n'abandi bakurikire ku zindi nyine nuko bizajya bigenda. Nakundi none se sibyo kuyebuye oya nukubera ko nyine nabonye abantu benshi batabyemera ngo ibyo bintu sukuri ngizi nizi bavuga Cano nyinshi ngo none se zo nizi ubwo M23 barazirembeje pe ngo none ngo koze zitaravaho nyine ntagaruka niragegwaho yego ntibarayi dongo ngira ngo barafise ukuntu babirondera umuntu akagira uyirega bafise liste bakavuga ati nuyu mumushireko nuyu mumushireko wataragegwaho rero n'ubu seke datarageraho ntiyumve ko ari uko yakoraga ibiri perfect nyine sino gender zibeshi upfa kubandika ngo mama 23 mu nkuru yawe mu mutwe w'inkuru yawe ati ni umunyarwanda kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda agomba kuvaho kuko murabizi ko ngo mama 23 ngo ari u Rwanda ngo rero urumva ariko nyine navuga ngo YouTube nyine nta busesengo zigira kuko na marubo nyine umuntu ashaka kwandika rwose ati uyu nimba bayitamitse ko uzo kwandika muri title wezi M23 ihita agomba guhitavaho direct umva ni vyikorera ko yoyo yego ariko nyine ngayo nguko ariko sha ndabireka nkubwire gusa bisaba nyine umuntu udacika intege kabisa ariko uri umuntu ucika intege urumva YouTube wahita uyisezera ngenzi umuntu bamaze gusiba Cano ze 7 eyumvire ariko kumubwira ati ngewe sinkubeshye nabaye wiki ati sinzi ko n'ikintu bita YouTube Cano nzongera kugitekereza ubwo hari abo tuzohava dusanga baramaze kuzikura mu mantuze mu matelefone yabo bakazifuta kavuga ati YouTube sinkikeneye kuyikoresha ushobora kwa demonetize amezi 3 we ninagaruke nibyo ariko iyo wabaye terminated Cano yawe ushobora gufungura indi ukariska ko nayo bahita bayigira terminated direct bagahita bayifunga noneho ugafungura indi nayo bagahita bayirimuvinga kuko ngo nago bo bakwereka amabwiriza ko ngo ubutemerewe kuba umupatena wabo uri kumva ubwo bahisemwo ariko uko zivugijwe niko zitambwa hari umusenyeri wo mu Rundi yitwa ntaho kaja niwe yanditse igitabo agihatitire ngo uko zivugijwe niko zitambwa uko zivugijwe naho niko zitambwa ingoma yashatse kuvuga ingoma ingoma uko bazivugije niko zitambwa yego natwe abari sharje yo kuvekira message z'amakuru ariko avugirwa mu karere uko YouTube iriko irazivuza niko tuzozitamba niko tuzozitamba kandi hariho n'izindi mbuga nyinshi zidakorana na YouTube umuntu agiye kuzokwijukira ubwo nukugurura ntuzeye site web iri complete YouTube bayugaye ukabandanya ugakorera ku zindi yego byo nibisanzwe nk'ibisanzwe kabisa n'abanyabacu ati sekedi rero atakomeje abanyarwanda kudukoramo akazi kabisa ati ni nko kwihorera atari kwihorera atari ku munsi mama 23 iramutse ibaye leta ati bishobora no kuba byamubera byamubyarira icyo twita abanyarwanda twebwe amazi nk'ibisubizo ariko je nibaza ko hadasigaye iminsi myinshi mwagomba mukihangana nimba bamaze kuja baranoma abantu z'abakonsire muri ntuze muri Goma nibaza yuko hatagisigaye kinini ngo ibe kugira ngo ntuzeye ubuseruko bwa Congo bubi igihugu narirya ariko aranka ibiganiro kuko kuja mu biganiro byotuma ubuseruko butaba igihugu ahubwo buba federe muga please yanka ibiganiro please asunikira ubuseruko bwa Congo kuba igihugu nakomeze rero ivyo byose rega biri mu ntuzeye mu nzira yo gusunika ngo ubuseruko butere bwigenga completely kuri jewe rero ariko akora neza wopfuma urindira iminsi runaka hanyuma ukazoba muri liberté ibihe byose hako woba muri liberté umwanya mutoyi mu nyuma bekazosubira gucangana rero kwanka ibiganiro yewe jewe kubganje mbona ariko akora neza ukaba ubona ko bishobora kuba byamugiraho ingaruka kuba mama 23 yazavamo igihugu kuko hari n'abandi nabonye ati ariko muvuga gutyo bati biragoye ko ishobora kuzaba igihugu igihe cyose
cyose Tshisekedi gifite aya mabuye agitanga ati niba mushaka ko ngewe dukorana mubanze mureke nikiza aba bantu atari amabuye kereka igihe yashize none hafashwe amabuye ataraboneka ko abantu bava kuvuga ibintu bati teritware kuva Rucuru gushika hejuru ya Uvira hafashwe Tshisekedi atarerekana ko afise amabuye ko mbona atabira atadodoye koreze tazini yaradodoye Nations Unies yaradodoye Union Africaine yaradodoye amabuye ntere bwaboneke hoya ikindi naco je nakubwiye ngo please yanka ibiganiro please jewe abariko akorera neza AFC yuko izovyara igihugu none hasi ibiganiro ikindi kiba niki AFC zokivuga ngo nimuze ngo twese l'autorité de l'État ngo dare zone conquise atabiganiro byahabaye ntago byashoboka reka rero yanka ibiganiro ndakubwiza ukuri ko hagiye kuzogera igihe urana kumwe Bertrand Bisimwa yigera kuvuga ati hazogera igihe ibiganiro natwe tubyange none ntivyabaye ubu niba ariko baravuga ati abantu bacu badafunguruwe ntituja mu biganiro ubu ndakubwira etape suivante hagiye kugera igihe aho bazokwanka ibiganiro bitarimwo gushinga karimbi kaho bagaburira na Tshisekedi trosetro kandi uko iminsi hera niko ivyo bintu nkubwiye bitera bija mu ngira hazogera igihe aho bavuga bati muzi n'ikindi ko vyanse ibiganiro vy'ingene twumvikana ingene tugarukana l'autorité de l'État dans les zones conquises ubu tugiye umuntu wese ataza ngo tuganire aho dushinga karimbi tumwemera yego inyuma y'imyaka 5 kandi imyaka 5 nayo irarembye kandi Tshisekedi nawe azoba yavuye ku butegetsi ubundi mushasha ashobora kuza kurahira asanga imyaka 5 yarenganye agashikira mu bintu aho bazoba bamuhindurira bamubwira bati twe tuganira aho dushinga karimbi ntituganira ivyo kugarukana l'autorité de l'État kuko imyaka 5 yararangiye iyo amategeko atwemerera gushiraho abayobora les zones conquises wibuka ko Wiringoma heruka kwandika kuri Twitter akavuga ngo ntidutuye tuva muri Goma gushika Yesu agarutse sinzi ko ijya Twitter wayibona yego twabinabivuzeho none Yesu agarutse nijyari ntago asanga bitasinyiraniye amasezerano y'umunsi azogaruka izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.